Inshuti mwene data nawe mukunzi uriko urakurikirana kino kiganiro ndakuramukije mw'izina rya Yesu. Uno munsi mfise ubutumwa bukomeye, imburi nahawe n'umukozi w'Imana Niyomwungere Emmanuel. Ubwo butumwa yabutanze incuro nyinshi, incuro zitatu, ariko ivyuma bikagenda birahira vyanka ko ubwo butumwa bugushikira wewe. Uno munsi rero twashobojwe gutora iyindi nzira kugira ngo ubwo butumwa bugushikire. Amajambo ni jewe ndiko ndayavuga Jehirene Nahazwe kuri runo rubuga rwanyu Shingira Intahe Imana, ariko uwahawe ubwo butumwa ngo abushikirize ubwoko bw'Imana ni benshi, ariko uwo twaganiriye uno munsi ni Emmanuel Niyomwungere ava muri misiyoni ya Kiremba. Araza yaridondoye bikwiye, kandi turizeye yuko no mu minsi iri imbere tuzosubira tukamuha ikiganiro, kumbure ivyuma n'ibihe bikadukundira ntibibe nkuko vyagenze uno munsi. Rero ijambo yatanguriyeko niryo nshaka duhereko, imbere yuko ndabereka mwene data namwe mukamumenya. Mwene data twaganiriye nuyuhe? Nuyu nkuko mumubona hano kuri aya mafoto yacu. Hari hano, munyihanganire gatoye, nibaje ko nabiteguye neza ariko bisa nuko bitabaye ivyo, ariko nguyu niwe mwene data Emmanuel. Yahereye rero ku majambo aya ari mu vyahishuriwe Yohana, avuga ku murongo guhera ku murongo w'9. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Yohana abona abacunguwe bari mw'ijuru. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'intebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga bati: agakiza n'ak'Imana yacu, ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije na ba bakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, basenga Imana bati: Amene. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi ni ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira. Amene. Umwe muri ba bakuru arabaza ati: aba bambaye imvune zera ni bande, kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti: mugenzi, ni wewe wobimenya. Arambwira ati: aba n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo, bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro. Kandi yivyagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo, ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwami ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora mu masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Ayo niyo majambo mwene data yahereyeko kugira ngo atubwire imburi yaronse. Yavuze yuko ati
Eh, jewe nkiri muto narakijijwe, hanyuma maze gusenga Yesu aranyiyereka. Turiko turasenga hamwe duhumiriza, mbonamwo umuntu mwiza, muremure, yambaye impuzu zera, ariko agendera imbere zanje, ukabona tumwirukako, ko twese tumukurikira. Mbona ahindukiye, mbona ni umuntu mwiza rwose, muremure, nkundira ko nomuraba neza, kuko aho hari haca ibibatsi, harakayangana, maze acarandaba aratwenga, afise mu kanwa acarandaba aratwenga, afise mu kanwa heza, ko nguma ndamuraba. Numva ambwiye, ampaye igitabo ca Bibiliya n'akandi gatabo uzokwama ndabisoma, ampa n'inkota yaka umuriro. Amajambo yo gusoma yampaye naya yo muri Ezekiyeli 7:6. 7:6 havuga ngo umuhero urashitse, umuhero urashitse, urakuvundurukiye, eharaje, ehuraje. Umuhero urashitse, umuhero urashitse, urakuvundurukiye, ehuraje. Ikindi gihe araza asanga hari mw'ijoro, aransanga hari mw'ijoro nka 6:00. Vyasa nuko nasa n'uwadebukiwe no kuvuga ivyo yantumye, ko naragenda gutanga ubutumwa ngasanga ntiyatanze ubundi butumwa. Arambwira ngo irira abantu banje, uwumva nakore, ukora niyumve. Ivyo rero naravyumvise mw'ijwi. Uriko arezwa ashishikare yezwe, uriko arakora ashishikara akora, yezwa, yumve ko Yesu aje. Uriko urumva ko Yesu aje, nawe uriko arumva ko Yesu aje, nawe akore, ashishikare igikorwa co kwezwa. Jewe rero ubu ni Emmanuel avuga, niteze ukuza k'umwami wacu Yesu. Yohana yaranditse, yasubiyemwo ati, Yohana yaranditse, ni ya majambo twasoma, ati hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'ak'Imana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije na ba bakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, basenga Imana bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe, n'icubahiro n'ububasha, n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira. Umwe muri bo, muri ba bakuru, arambaza ati, aba bambaye imvune zera ni bande, kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti, mugenzi, ni wewe wobimenya. Arambwira ati, aba n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo, bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo, ku murango no mw'ijoro, kandi n'ivyagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi
azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose mu maso yabo. Ayo niyo majambo mwene data yatubwiye, yayadusomeye, atubwira ngo abantu rero nibabimenye, nibihane, nibave mu vyaha, kuko umuntu wese akwiye kwitegura, kuko ijambo ry'Imana rishishikara kubivuga rimaze iminsi rivyereka n'abandi, nabo nyene bakavugishwa muri urwo rwego, bavuga berekwa ko Yesu ari mu kuza. Namubajije rero igihe ivyo vyose vyabaye, yavuze yuko iryo yerekwa rya mbere ryari mu mwaka w'ibihumbi 2020, ariko irindi rya kabiri ryabaye nta n'ukwezi guheze. Hariho amajambo twashoboye kumviriza, nashoboye gufata kuri audio, kuko nkuko nababwiye ubwo buhinga bwigumuye buranka kabisa, ariko reka twumvirize ayandi yatubwiye naya, mu guheraheza yatubwiye aya. Ngo igihe ngo ni igihe c'uko umwami Yesu aje gutora abera. None rero nshuti bakundwa, umuntu wese yame yiteguye, kuko igihe ciwe co kuza kiri bugufi, kandi araje. Imana jewe yarambwiye ngo genda ubwirire abantu banje muti haraje. None rero nshuti bagenzi, uwumva iri jwi wese yumve, yihane, kugira ngo dushishikare kwezwa, dushobore kurindira umwami wacu twejejwe mu mitima, dutunganye, atajwi twagize icaha. Yesu abahe umugisha. Ndanezewe cane nshuti yanje no kukuganiriza no kugushikiriza aya majwi. Nashaka kandi kukubwira yuko mu vy'ukuri aya majwi hariho n'abandi bakoreshejwe, bamaze iminsi bakoreshwa muri urwo rwego. Nashaka mwumvirize uwo mwene data bamwita Françoise Habonayo, nawe yarahawe iyerekwa mu ndoto, arabibabwira kuko Imana imaze kumwereka ibintu bitari bike, kandi n'ubu akaba hari ico aherutse kumva. Yesu abahezagire. Abahezagire. Ubu ni umwe mu bashinze intahe, ngira ngo murashobora no kuraba amavideo yiwe, ishene yiwe yitwa Françoise Habonayo, naho nyene mushobora kubona ivyo yamutumye. Mwene data rero Emmanuel Niyomwungere ari hafi, tuzosubira tumuhamagare, kandi n'uyu nawe nyene twomuhamagara, ariko cane cane igikuru wewe niwitegure. Erega abantu bamye bibaza nabo, kandi bamye bavyipfuza ko bizoba kera, birageraho n'abantu baja kubibaza no guharira bati mbega ko bavuze kera ngo araje, none ari hehe? Hanyuma ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana Petero yanditse mw'ibaruwa rya kabiri, yanditse igice ca 3:9, reka duhere kuri 8, havuga ngo ariko abo nkunda, iri rimwe mweho ntimuryiyobagize yuko umwami, yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo
uko bamwe biyumvira kwitevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Nshuti zanje bavukanyi mwese mwakurikiranye ibiganiro, ndabipfurije umunsi mwiza, ndabipfurije kwitegurira umuzo wa Yesu Kristo, aho muri mwame mwejejwe, abatarihana mwihane, abihanye nabo mwiyeze, nk'uko aya majambo twashikirijwe na bene data yari ameze. Nuko rero Yesu abahezagire. Hari kumwe na Hireni Nahazwe, ariko kandi n'abagize uruhara muri iki kiganiro, hari uwashoboye kumpa amafoto, ni umwana w'iwacu yitwa Queen, hanyuma hariho na mwene data Emmanuel Niyomwungere na mwene data Françoise Habonayo bakoresheje amajwi ni yabo. Yesu abahezagire.